Nongereye mbaye ikaze muri gahunda z'amakuru yacu mbabwire ko inama igomba guhuza abarwanya leta y'u Rwanda n'umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi iteganyijwe kubera mu mujyi wa Kinshasa ngo banoze umugambi mubisha wo gutera u Rwanda igiye kubana inama izahuza imitwe itandukanye irimo ibice bibiri. Igice kimwe gishyigikiwe na Perezida Tshisekedi cyitwa RBB, ikindi gice cyitwa PRCG kigizwe na CNRD, FRN, RNC, PDM gishyigikiwe na Minisitiri w'Intebe wungirije akaba anashinzwe umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jean Pierre Bemba. Iyi nama kandi ikaba izitabirwa n'urubuga rwitwa All for Rwanda ngo banoze umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. All for Rwanda ikaba igizwe na FDL, FDI Nkingi hamwe na Jambo. Iki gice kikaba kiyobowe na Faustin Murego nk'uko amakuru atugira bivuga, naho RBB yo ikaba iyobowe na Ambassadeur Jean Marie Vianney Ndagijimana nawe akaba asanzwe atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, ni mu gihe PRCG ikuriwe na Dr Kambanda. Iyi nama iteganyijwe ko izaba ku wa gatatu Nyakanga 2023 aho iyo mitwe yose izahurira mu mujyi wa Kinshasa kugira ngo banoze umugambi wo gutera u Rwanda kandi barebere hamwe ibyo bakeneye byose naho bazabikura kugira ngo bagere ku ntego yabo. Abazitabira inama kandi ngo bazaba barinzwe cyane kuko bamaze no gutegurirwa amahoteli azabakira, imodoka zibatwara kugira ngo bagezwe aho inama zibera ndetse banatembera, kandi ngo bateguriwe aho ababacungira umutekano ku buryo bwihariye. Iteka iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gihora kikoma u Rwanda mu nibwo rwishoye mu ntambara kuri ubu ngo rwihishe inyuma y'umutwe w'inyeshyamba M23, ibintu bavuga ko byatumye igihugu cyabo kijya mu kaga gakomeye cyane nubwo u Rwanda rwo rubihakana rwivuye inyuma. Kugeza ubu iki gihugu kandi abaturage bacyo bavanywe mu byabo n'intambara bakomeza kugenda bashinja imitwe y'inyeshyamba ikorana n'ingabo za leta ya Kongo FARDC kuba ari bo babateje akaga, kuko nibo ngo babasahura amatungo n'indi mitungo yabo bashyigikiwe na FARDC. Igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyakomeje kugaragaza ko kiri kwitegura intambara, gishakisha intwaro z'intambara zikomeye cyane zirimo indege zo mu bihugu bitandukanye nko mu Burusiya, Ubushinwa n'ibindi. Si ibi gusa kuko RDC yanashatse abacanisho batandukanye bo kuyifasha mu ntambara barimo abakomotse muri Romania, Burusiya ndetse n'ahandi. DRC kandi yakunze kugaragaza ko idashobora kugirana ibiganiro n'umutwe w'inyeshyamba M23, ko ahubwo iki gihugu kigomba guhangana n'u Rwanda bavuga ko rutera uyu mutwe w'inkunga. Abarwanya leta y'u Rwanda benshi bifashisha inzira ikomoka muri iki gihugu mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda hifashishijwe imitwe y'inyeshyamba ikaburizwamo. Ibi rero bikagaragaza ko atari inshuro ya mbere iki gihugu kigiye gufasha abarwanya leta y'u Rwanda, kuko cyagiye gitera inkunga z'inyeshyamba inshuro nyinshi cyane, aho iki gihugu kandi cyanafashije umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside mu Rwanda kugaba ibitero bitandukanye, nubwo byarangiye nta kigezweho na kimwe kuko ingabo z'u Rwanda zihora ziri maso. Tuve kuri inkuru turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Leta zunze ubumwe za Amerika zitangaza ko ziyamirije uruhagarara n'ubwicanyi bibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bimaze guhitana abatari bake, abandi bakaba barakomeretse canke barakurwa mu vyabo. Ni nyuma yo kwakira raporo ya nyuma y'umurwi w'abahinga b'ishamwe mpuzamakungu ONU bakoze ku bibazo by'umutekano muke mu seruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ino nkuru turaza kwigaruka ko makuru yacu ari imbere. Igice ca kabiri c'amakuru yacu kiza gushimikira ku ngingo imwe rudende himbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Mu gihe rero amakungu ahimbaza umunsi wahariwe impunzi ku isi, impunzi ziba mu Rwanda zifatikanije n'izindi zose ku isi mu guhimbaza uwo munsi. Impunzi zitabira ivyo birori hatandukanye zashikirije ibibazo bitandukanye. Umunsi nyezina wahimbarijwe i Kigali mu Rwanda ku murwa mukuru. Ijwi rya Amerika ryari ryarungitse menyesha makuru wacu Desire Hatungimana. Amahoro Desire. Mwiriwe Diane. Ego, umunsi w'impunzi Kigali wahimbaje gute? Umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi uhimbazwa itariki ya 20 ukwezi kwa gatatu k'umwaka utashe, wahimbarijwe ahahora ishuri ry'ababigi bita École Belge. Hari hitabiriye rero abashitsi batandukanye, harimo n'abashitsi b'iteka kuko ibyo birori byatewe iteka n'umushikiranganji Kayisire Marie Solange asanzwe mu byageze ko hari impunzi. Eka hari hitabiriye kandi userukira ACR mu Rwanda Asiatu Ndiaye Dieng.
abategetsi rero nibo bari barongoye ibyo birori byahuriyemo impunzi zitandukanye zibaga mu Rwanda z'abarundi, abanyekongo, abanyetere, abasomaliya n'abandi batandukanye bakiriye muri kino gihugu cy'u Rwanda. Abashitsi rero bakaba bakiriwe n'umurisho w'ingoma w'abatimbo b'i Burundi nabo nyene b'impunzi zo ngaha mu Rwanda, akaba aribo bakiriye abashitsi imbere y'uko hatangura kuba ibiganiro bijyanye n'ingene impunzi zo kwishakamwo inyishu kugira zibeho zidateza amashi. Impunzi zashobora kuvugana n'ijwi rya Amerika zamenyesheje yuko muri kino gihe atagutega amashi, ahubwo nyabona bakora ibikorwa bitandukanye, haba nk'abari baje muri ivyo birori, bamwe bariko barajisha bafite inkoko, abandi bafite ibiseke, abandi bafise ibyo bashushanije, hari n'abandi b'abarundi bariko baracuruza berekana uburobe, abandi berekana ibintu bitandukanye bikorwa n'impunzi ariko bikabafasha kugira bibesheho muri kino gihugu cy'u Rwanda mu buhungiro barimwo. Umushikiranganji Kayisire yamenyesheje yuko impunzi mu Rwanda bazifasha kugira ngo zishobore kwironderamo ibisubizo, kandi bimaze kugaragara yuko aho baherereye hari impunzi zimaze gutera imbere zikoresheje ubwenge bwazo. Uwo munsi rero uhimbazwa mu Rwanda ahabarizwa impunzi zirenga 120,000 muri kino gihe ziri mu makamba 5 ya Mahama, Kiziba, Kigeme, Mugombwa na Nyabiheke. Ibibazo nyamukuru bashikirije ahatandukanye impunzi mwavuganye ga Desire byari vya ibibazo bashikiriza nuko kenshi biragora kuronka imitahe ifadika, ariko ubuhinga n'ubwenge bwo gukora bwo bavuga ko babufise, ariko ugasanga iyo baronse imitahe baronka imitahe itari miremire, itari minini kugira bashobore gukora ibintu bitandukanye, ariko n'abaronka iyo mitahe mike bafatikanije na hase n'abantu bafasha guha imitahe impunzi z'abarundi n'abanyekongo bari ngaha mu Rwanda, baravuga yuko bibafasha cyane. Ikindi kibafasha nuko usanga izo mpunzi ubwa mbere zagira ibibazo, ugasanga abana ntibiga, ariko bamenyesha ko abana bose uno munsi bariko bariga, gusanga abana b'impunzi bahejeje amashuri yisumbuye. Ibibazo bakunda kugira nuko iyo bahejeje amashuri yisumbuye bagira ibibazo kujya mu mashuri ya kaminuza, nabyo nyene bakaba ari ibibazo bashikirije. Magata Barankitse, umwe mu barundi b'impunzi ariko afasha impunzi kwiteza imbere, akaba yamenyesheje yuko bariko baragerageza kurondera za kaminuza na cyane cyane zo hanze bazoza biga bakoresha ubuhinga bwa none, kuko yamenyesheje ko hari aho bigeze kurungika hanze ntibagaruka, ubwo bakaba bariko bayumvira yuko bashobora kwiga bakoresha ubuhinga bwa none kandi bagashobora kuronka n'impamyabushobozi. Urakoze Desire Hatungimana, twemere tuze gusura amakuru y'imbere utwumvisha amajwi yabo mwavuganye. Urakoze Desire. Murakoze cyane. Kuri no musi rero ijwi rya Amerika ryahisemo kugendera abagore b'impunzi z'abanyekongo bari mu ikambi ya Kigeme hiherereye Inyamagabe mu manuko bw'u Burundi. Abo bagore bishize hamwe muri koperative yitwa Igisubizo, bajisha uduseke bakatugurisha mu mahanga, bikabatuma barushirizaho guhindura imibereho yabo mu ikambi ya Kigeme. Twe twahatumye umenyesha amakuru wacu Eric bagira ubu. Kwinjiye mu cyumba cy'urubohero giherereye mu nkambi ya Kigeme icumbikiye impunzi z'abanyekongo mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda, abadamu basaga 20 bibumbiye muri koperative Igisubizo, baboha uduseke n'indi mitako bagurishiriza mu mahanga nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Madamu Penina Nyiranguri, perezida wa koperative Igisubizo, aratubwira ko ibiciro bihagaze ku byo bakora. Akangaka tukaboha iminsi ine, iyo tumaze kukuzuza baduha 9,000, iyi bayita plateau. Madamu Nyiranguri avuga ko batangiye kuboha utuduseke mu mwaka wa 2018 babifashijwemo n'umuryango Indigo Africa. Kugeza ubu akavuga ko imibereho kuri we yahindutse mu buryo bufatika. Uyu mwuga rero kuwukora byaramfashije cyane, sinabona ukuntu mbivuga birenze ubwenge bwanjye. Nari wa mudamu wirwaga mu rugo nicara gusa nta kintu nkora, tugira amahirwe HCR iza gushaka abadamu batagira ikintu bakora, nanjye nza kuboneka muri bo. Batubwira ko bagiye kutwigisha ibintu byo kuboha ubuseke no kutwigisha ibijyanye na business, kugira ngo dusobanuke tuba abadamu batari babandi b'impunzi bo gora bicaye bategereje ubufasha bwa PAM na HCR. Impinduka mu mibereho kubera imirimo yo kuboha utuduseke ntiyahagarariye kuri Nyiranguri gusa, ahubwo no kuri Madame Angelique Uzamukunda, nawe w'impunzi y'umunyekongo utuye hano mu nkambi ya Kigeme. Mbere tutaratangira ubuseke twirirwaga twicaye tukabura icyo dukora, tukabura aho twirirwa, ariko aho ubuseke bwaziye turaza tukaboha, tukaza dufite courage bitewe nuko turi